tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Rero Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Amen. Imana ishimwe. Ndashimiye umwungere Imana yaciyemwo akayumvira kugira duhe umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Amen. Ikindi kigira kabiri, ndashimiye Imana no kubwanyu. Burya ishengero nubwo hari abavyirengagiza, ni ubwoko bw'abantu baguzwe igiciro kinini cyane, baguzwe amaraso y'umwana w'Imana. Imana ishimwe. Rero mu kububaha cyane ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Guhagarara imbere yanyu rero numva ari honneur, numva ari privilege Imana ishoboye kungirira. Rero dutangure rero. Rero ijambo ry'Imana nashaka turyakire nk'ijambo ry'Imana. Mu Kirundi iyo habaye dote canke mariage, hari akantu mpora numva bakunda kuvuga ngo umuntu wani jewe, ngo ari kijambo ni se w'umukobwa canke se w'umuhungu. Rero nanje umuntu ni jewe, mugabo ijambo ni ry'Imana. Amen. Jewe mu bintu byose uhava unkarifyamwo, wabusanga ndi muto cyane. Mu bintu byose bigaragara uhava wigako kubinyerekeye. Nico gituma rero ntashaka yuko hagira ubunyigako, ariko yige Kristo muri jewe. Imana ishimwe. None uyu munsi tugira tuganira iki mu mwanya muto dufise? Hariho ikintu Imana yashize ku mutima wanje kuva umwungere mukuru, umuvyeyi w'ishengero ampaye uyu mwanya. Ni ikintu nise gushimisha Imana canke kuyinezereza, kuyishimisha. Imana ishimwe. Imana irishima yishimishijwe. Imana ni nk'umuntu, hari ivyo duhurirako. Imana yafise ibigumbagumba. Imana iri emotionnel. Imana rero iyo dukoze ku mutima wayo iranezerwa, iraryoherwa, mbere ikagira n'ibintu runaka mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Iyo unezereje umuntu, hariho ibintu agukorera niyo ataco womusaba. Reka ndabaho urugero rw'umwana wo mu nzu, umwana w'umuhira, umwana wavyaye. Igihe wotaha ugasanga tapi yakubuye, yakorofye dushe, yakoze amatara, ahantu hose harabona, ikintu kimwe kiba, umuvyeyi aranezerwa, arabatushe n'ico gikorwa umwana yakoze. Hama rero igica gikurikira n'igiki, nuko papa nawe umwana yakoze ibikorwa aca aritekanira, aca ariyicarira ahantu quelque part. Ico umuvyeyi abwirizwa gukora, umuvyeyi mwiza, nuko ashimira urya mwana. Urya mwana rero hari ibintu byinshi abakeneye, mugabo inyishu yo kubironka siyo kwamarira abivuga, ahubwo niyo gushimisha papa wiwe, kugira ngo papa wiwe nawe amenye ico gukora. Bene data, Imana dusenga ni Imana iri réel, ni Imana iriho. Si Imana turondeza, si Imana rimwe na rimwe hariho n'udukosa dukorera ngaha mu ishengero. Uri umuntu maze gukura mu gakiza, biragutangaza. Ahantu iyo tuvuze yuko tuje gushengerera Imana, murabona iki kintu kirafadika, kiraboneka. Dukwiye kwizera Imana kiri ngaha uko tubona iki kintu. Igikorwa cyose rero tuyikoreye, tumenye neza ko kiyikorako, mugabo kimaze kuyikorako, nagira ndababwiza ukuri,
Imana irazi ibyo dukenye, irazi ibyo dukeneye, irazi ibituraje ishinga, irazi ibituraza twicaye naho utobivuga. Kora ku mutima wayo, hama niyishima nawe ikigushimisha. Rero nagomba umukozi w'Imana Derrick adusomere mu Banyefeso 5, Abanyefeso ibice 5 ku murongo w'10. Turagerageza kwihuta ko ndafise amaverse atari make ngomba ko dusoma. Aradusomere mu Kirundi Abanyefeso 5 umurongo w'10. Mumenye neza ibihimbara umwami wacu. Amen. Adusubiriremwo. Mumenye neza ibihimbara umwami wacu. Mumenye neza ibihimbara umwami wacu. Mumenye neza ibintu bimushimisha. Reka ndabasomere mu Kinyarwanda. Bibiliya y'Ikinyarwanda hari akantu bakoresheje numva karangyoheye cyane. Bo bavuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Mushakashake. Mu gushakashaka harimo ikintu cy'ubushakashatsi, harimo gukora ubushakashatsi. Reka ndababwira ikintu, Imana yacu sevre nikunda ikintu kimwe canke bibiri. Hari ibintu byinshi Imana ikunda, mugabo muri ivyo nyene byinshi hariho ordre, hariho priorite, hariho ikintu Imana ishima gusumbya ibindi. Iyo ukeneye kubona Imana rero ku rwego rukomeye cyane, gerageza gukora kimwe cya mbere kinezereza. Haleluya. Duhe Yesu icyubahiro. Hari ikintu kimaze gutera abana b'Imana baravuga cyane amaduruwa yabo mu bwami kwa data, mugabo ntibavuga amadevoir yabo. Ivyo bafitiye uburenganzira. Jewe nteranje imbere, amagara yanje ni meza, umutwe umenetse, amagara yanje ni meza. Umuntu akakubwira ati nkeneye amafaranga, nkeneye ibinye, akakwemeza amavalore yiwe mu mwami, ivyiza mu mwami. Ivyo bintu niyo yakeneye mu kuyasaba Imana ukayibutsa ati data ntubizi ko genda umwana wawe, ivyaremwe byose ibiri mu isi si wewe wabiremye, mpa amafaranga rero. So ivyo bintu biratworohereye twe turasenga. Mugabo abana barira bavuga uburenganzira bwabo, abantu bakuru bagategera ahubwo gushira mu ngiro inshingano zabo, amadevoir yabo. Igihe cyose umuntu atarafata liste, afata ikaramu n'agapapuro, avuga ati jewe ivy'Imana ishaka, bene data twama tubwira Imana ivyo tuyishakako, mugabo ntidukore nayo ivyo dushakako. Iyo rero dukoze ivy'Imana dushakako, bituma bimwe tuyishakako tubibona kandi tutayibisabye. Imana ishimwe. Rero iyo umuntu ari umwana ukamutwara muri alimentation, akabona imbombo, aravuga papa ngurira imbombo. Abonye ikijuwe mikijuwe, abonye agomba ibintu by'uburenganzira bwiwe gusa, ibintu afitiye ko droit. Mugabo c'est responsabilité ntazishire mu ngiro, ntazikore. Alors que umunsi papa yo gusanga wakoze neza ivyo utegerezwa gukora, amadevoir yawe, azokwishima, azokumva uri wabaye responsable, wakuze. Hama azomenya ko ugeze kurongora aguhe parcelle, azomenya ko ugeze kurongora akurondereze umugore, azomenya ko ugeze kurongora akubakira inzu, aguhe ibizogutunga. Ibintu byose udashobora gusaba wewe n'ivyo utoba wibuka, umuvyeyi wawe ari responsable cyane kugira bigukorere, mugabo a condition yuko wamenye inshingano zawe, ko wamenye devoir zawe. None nihuse gatonyi, ni giki kintu rero Imana idushaka? Bene data ni vyiza ko turaza amakoraniro, mugabo tukada dufite ivyimviro vyo, tukada tuzi ni giki kintu ca mbere gikora ku mutima w'Imana, ni giki kintu ca mbere gituma Imana yo kwishima, mbere no mwijuru hakaba umunsi mukuru. Si ukwishima gusa, si ukuvuga ati mwana wanje wakoze, oya, mwijuru komite y'urubanza irakorana, hama hakaba umunezero, ibintu bikavuga, induru, umunezero, ingoma zikavuga, amapiano akavuga, abamareka, ibintu nyene bigahungabana nyene. Iyo umuntu anezerewe ashobora gukoma induru, arashobora kuvuza inanga, arashobora kugira iki. Hariho rero ikintu kimwe ca mbere iyo kibaye, nta n'ikindi Bibiliya yavuze.
iciyo kibaye mu ijuru ngo impundu ziravuga, mbere ngo abamenye ubwenge bagakora icyo kintu. Haleluya. Daniyeli yavuze ngo bazokwakaka nk'inyenyeri mu ijuru. Imana ishimwe. Icyo kintu kirande babwire ni ikintu cyo gutwara inkuru nziza y'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data, iyo tuvuze ama priorite, wo kwibesha ugafata ama priorite abiri ukayanganisha, ukavuga ati iki niki nico kimwe, hagakurikira iki, hagakurikira. Nta bintu bibiri bihari. Mu bwami bw'Imana Yesu yadutumye gukora ikintu kimwe. Murabona iyi decor, murabona ingene hasa neza, murabona iyi piano iri kiravuga, murabona bari abantu bari kuvyuma, murabona izi ntebe zose ziri ngaha, murabona iriya jardin iri hariya, murabona ibintu byose turimo, ibi bintu byose naka kantu ndiko ndavugira ku butumwa bwiza, akantu kose mubona ngaha mugafatanye n'ubuzima bw'umuntu umwe avuye mu vyaha agaha ubugingo bw'iyo Yesu. Kubera iki? Dutaye iyo ntumbero turahejeje guta mission. Ico gihe naho ushaka ugataha abakubwira ati bayi tuzohurira mu ijuru, birakwiriye. Ko mutambwira amen. Ico gihe wafu mutaha utari kurakora inshingano z'Imana, wotaha atabironone karabindi ntacubereyeho, ntacumaze otromandi. Jewe sishobora gusiporta, nami ndabitera inkuru pasteur, sishobora gusiporta umukristo aza mu isengero hama yataha muhira agasanga umwana wa Satani, umukozi wo mu nzu, niwe yamuserevye njya ku meza hama akaziki. Umwana wawe wamusigiye umukobwa ngo amukurabire, aba bantu bita ababone, ntarizera Yesu, musabye umwana ari mu minwe ya Satani. Nico gituma defo babashira muri freezer bakugara. Tugomba kumenya ivyo umwami wacu akunda ashima. Vuga inkuru nziza y'umwami. Kuko danger iri mu nzu yawe. Niba mu nzu yawe hariho umuntu umwe atarizera Yesu, ubanye na Satani mu nzu. Mumbwire ngo amen. Mubanye na Satani. Niba utaha ugafungura ku meza yawe harimo umuntu atarizera Yesu, le diable est là. Muriko mura gerageza rero, kora ibishoboka byose, gendana ibi byiyumviro byo gutwara inkuru nziza, kuko nta yindi business twahawe. Hariho verse nkunda Derika mfashe muri Luka 12, natanguye kandi ndagerageza nihute cyane. Andabire Luka 12 duhere ku 54 tugeze 56. Kandi abwira ishengero ati iyo mubonye igishu kivuye iburengerazuba muca mugira ngo imvura iraguye, kandi niko biba. Iyo mubonye umuyaga uturutse ibumanuko mugira ngo haraba indugumba, kandi niko biba. Mwandyamwe, murazi kugendeza isi n'ijoro, neki kibabuza kugendeza iki gihe? Biridad, turi mu gihe cyanyuma. Yesu yari bari abantu timbere ndababaze, iyo igicu kigenze gutya umuyaga ukazana na hariya, muramenya ati uyu munsi imvura iragwa kandi ikagwa. Je mama kera mu gitondo ambwiye ati tora umupira w'imbeho, uyu munsi imvura iragwa. Vyari ivyo ntivyahinduka. Akubwiye ati uyu munsi hirirwa hashushe, kandi namwe niko mumeze. Iyo hirirwa hashushe murabizi, iyo hirirwa hakanye murabizi vyose. Usomye iyi mirongo muri version bita The Passion Translation, bavuga ngo mbega ko mwabaye aba expert mu bijanye na meteo, ngo ni gute mutigeze mumenya ibihe by'impemu murimo. Ni version iteye ubwoba. Ngo muraba expert muri meteo, muramenya ivy'imvura, muramenya ivy'izuba, muramenya ivy'ibi, ariko igihe kimwe muri iyo biri y'Icyongereza bara president ko ari igihe cy'impemu. Kubera iki mutamenye igihe cy'impemu murimo? Bere data, iki ni igihe cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Yesu agiye kuza gutora ishengero. Bakobwa bahungu, haguruka vuga ubutumwa bwiza. Vuga ubutumwa bwiza, nta kindi gihari. Nta kindi gikorwa cyo gukora. Nta kindi gikorwa cyo, kandi iki gikorwa si cy'abapastori. Iki gikorwa ni cy'ishengero rya Kristo. Ni gikorwa data yaduhaye kugira twame turiko turagikora. Business nico kintu kikokipa kuva mu gitondo gushika ku mugoroba.
nico gikorwa ukora. Claude arafise business yiwe, umuvyeyi wacu arafise business yiwe, mushikanje arafise business yiwe, n'ubwoko bw'ama business butandukanye. Rero hejuru ko ngaha jewe afise business yanje, pasteur afise business yiwe, Derike mwene datanga umuntu wese arafise aka business kiwe. Rero ivyo rero iyo tuje mu ngoro y'Imana tuba tubiretse tugaca dukora business imwe duhuriye ko ngaha, ni business ya papa. Bene data, ayo mafaranga turonka, ibi bintu byose mubona nimwibaza ngo vyaje kubera ibintu bibiri. Kajya kazi ukora Yesu yakaguhaye kugira uvuge ubutumwa bwiza, ndagi mafaranga uronka nayo kuvuga ubutumwa bwiza, sino wowe uri kurajya frais de mission, alors que mission wahawe utari kurayishira mu ngiro. Urazi ukuntu umuntu muri mission ruguru agaca akatira mu kabare akirira n'ivyo bamutumye ntabikore, uwo muntu wo muhimpembo yagute? Uwo muhimpembo yagute yari amahera akayajya n'ico amutumye gukora ataco yakoze, agahembo kiwe koba kahe nimba to havaja mu gasho. Ivuga butumwa dukora des fois rirafeiringa, niyo umuntu agerageje ngarateye intambwe akabikora hama bikamunanira, ndetse nawe yazanye kuri Yesu rimwe na rimwe ntusubire no kubabona ngaha. Ahanagira mbanze nkeze buri muntu wese yazanye umuntu hama kabatizwa ejo bundi. Tubakomera amashi. Reka ndakavuze neza, umuntu yashoboye kuzana umuntu kuri Yesu akabatizwa, uyu munsi akaba yicaye ngaho ariko arakorera Imana. Mbwirira mugenzi abatu uwo muntu arakuruta. Nimungana kweli. Yesu rero business ya papa niyo ariko aragerageza gusigurira papa we na mama wiwe. Ati no, ahubwo mwe n'igiki cyabateye kundondera. Ntavyo mwari buzi yuko nkwiye kuba mu ngoro kwa data nkakora business ya papa. Dukwiye gutahura, dukwiye kumenya neza ivyo umwami wacu akunda ashima. Pastor ndabashiki nta umuntu tumwe. Ejo bundi bantumiye muri eglise raho kugirisha formation y'ibintu bijanye na evangelisation. Hama ndiko ndayitegura ndonka ka message kambwira ko amasaha ni menshi kandi twabuze amafaranga, abantu bo inzara yabishe. Twakora amasaha shika nk'umunani tukiga, hama tugasohoka tukaja mu mihana kuvuga ubutumwa bwiza. Hama rero jewe ngira imigabo mu mutima, nukuri suko nari norohewe financièrement. Mugabo ndafata ibihumbi amajana ngahe ndavuga nti jewe ndabagaburira nimupfe kuza gusa. Nibitegura inyuma y'iminsi 3 mbona umuntu asanze mu biro, araza ashikira ku meza nari kumwe n'abakiriya bande, aca terekaho itafari ry'umuriyoni, arambwira ngo narije kukugabira ayo mafaranga. Ndavuga mani ibintu nibiki? Bene data igihe Yesu yatuma zijya ntumwa ntigeze baha amafaranga. Oya yaranabariye ati ntihagire n'isaho y'amafaranga mwitwaza, genda ivyo bazobaha ivyo muzogira gute muzobige. Naye narayariye kweli. Wumviye nta mafaranga ari mwishengero ngo uri kuri sondesha kugira bari guha amafaranga. Ja kugikorwa cha papa Fredo Misiriyo. Madamu wanje murabona atari sawa? Muze mumbaza ati wamukuye hehe? Muri ico gihuhusi cy'ubutumwa bwiza pastor Eric arababarira, narabwira ubutumwa bwiza n'abakobwa. Je Imana narayibonye muri evangelisation. Umugore mwiza nk'uyu mukura hehe? Imana narayibonye mu madomene yose y'ubuzima bwanjye. Narabonye Imana. Bene data, enda rero mukurangiza. Okay, ntaco. Ibindi reka mbenda vyihoreye. Reka nsabe Bera, nsabe n'iyi ntebe. Okay, izi ntebe zibiri ntaco babinyemereye. Canke ba Chris, nshaka abantu 10 bahagarare ngaha. Ndarangije dukoresha umwanya, ibindi mwe mu yerazo bibabwira. Duhagarare ngaha abantu 10 barabe hariya. Dufise abantu 10 muri AMC 1 2 3 4 5 6 7. Pastor bambwirire niho bakwira. Bambwirire wewe baca baza.
Okay. Kubera ndinze kubarega baciye bazi. Okay, it's fine. Turi 11, sivyo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bene data, reka bijya biharuro duharura ku mafaranga turonka ku mwaka tubishire mu mishaha. Reka tubishire mu mishaha vrema. Reka tubavunje aba bantu. Tubavunje mu mishaha. Urona umuntu arashira mu ka business muri yo numwe inyuma y'ukwezi akabona ibihumbi amajana ngahe mu gukurikira mu mwaka akavuga ati wa miliyoni wamvyari miliyoni 10. Kubera iki? Yaramenye neza iyo business ngene ikogwa. Ubu rero tura business ya papa ngene AMs mu mwaka umwe uyu sivyo? Hari ahantu hose hazoba hubatse. Turafise abantu 11 muri AMs. Murabona ngene ishengero ringana? Mugabo je ntoyemwe 11. Murabona no mu gisirikare hariho abantu bita force spéciale. Igisirikare cyose buri gihugu za Israel za Etats-Unis mu Burundi mu Rwanda mu Kinyarwanda bita ngo ni itsinda ry'abakomando. Reka rero dufatira itsinda iyi groupe kari y'abakomando muri AMC. Bavuze bati jewe mukurikirana ibiharuro mumfashe guharura. Jewe ndashoboye kuzana umuntu umwe mu kwezi kose. Mu kwezi kumwe aba bantu 11 bari capable kuzana umuntu umwe bera umwe wiwe uyu mushikanje umwe wiwe uyu mushikanje umuntu wese umwe nga arafise vraiment mu ndwi zire mu minsi 30 ati je nzokora ibishoboka byose nzana umuntu umwe kuri Yesu nukuri ukwezi kuzohera je namushikanye ubyishiremwo ubisengere uvuga uti jewe ntegerezwa kuko reka byaramaze guhishurwa ivyimvugwa ni byinshi abimbuzi nibo bake ku ruhande rwacu nta kibazo gihari. Aho tubwira ati amafaranga ariho ngaha wewe kora ibi nibi umwaka uzohera wayabonye. Ugaja mu telefone muri kuragira amapi ugateranya amapi ugashira mu madolari mu maruni kabisa ukabona yuzo ufise inyuma y'umwaka vuga mu mishaha kuna none uri gukora business yani ivyo bifaranga ko tuzobisiga hajya kuri konti bigashana n'umuriro. Reka baba Kristo bapfuye no ku mafaranga bayarondere mugaza gukorera Imana. Baba Kristo bapfuye ku bintu byose. Bene data nushobora gukorera Imana nguzana imishaha utarapfa mu bintu byose. Fata kanya ko gupfa uvuga uti je ntavuze ubutumwa bwiza nobo nibara nta yindi shwafise. Nigeze kubabwira akantu ndagacira hagati igituma mubona niyo umuntu agiye kuvuga ubutumwa bipfira mu nzira abandabagarutseko nibigira ingaruka nziza ni kintu kimwe. Bagenda kuvuga ubutumwa bwiza nk'itegeko ry'umwami ntibavuga ubutumwa bwiza nk'urukundo rw'umwami. Ati ebana metre yaravuze pasteur yaravuze reka ngenda murondere nogirana gaca genda kazaturura umuntu yagira inyuma y'indwi imwe nashobora kubandanya kubera iki nta rukundo. Bene data ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi agakiza kadafata nk'urukundo rw'abantu. Nta verse n'imwe muri Bibiliya kuva muri Ancien Testament na Nouveau Testament nta verse n'imwe muzosanga ivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abamarayika, kuko urukundo Imana yakunze ibinyabugingo kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi. Imana niyo yakunze abantu bwa mbere. Umuntu wa mbere gusa atari karabakunda sinavuga ko ari ngaha ngira ari handi quelque part mwe nizera ko muvuga ubutumwa neza cyane. So ubwo rukundo rero iyo ari gukoresheje mu kuvuga ubutumwa bwiza umusaruro urawubona. Mugabo iyo ugiye nk'icyagezwe nka commandement y'Imana kuko twama twigisha tuvuga ngo ni itegeko umwami yaduhaye ni itegeko ngo cubikora nk'itegeko. Itegeko burya iyo urikoze nk'itegeko ntiritanga ubuzima. Urukundo nirwo rutanga ubuzima. Imana rero ituzi mu mitima kure irakuboneka avuga ati nukuri arakunda ujya muntu nawe aragusomamwe urukundo. Imwemu rega ibintu by'imwemu ntibinyegezwa. Ugiye nk'icyagezwe nugiye umuntu ugiye kubwira haraza ibintu runaka bituma tonda bandanye no mugakiza akabivamo. Je bera je ndagukunda franchement ndakunda bera telema. Bera yarabwiye ubutumwa umutama ayaje gusenga hari umuvye gushika aho umwaka uhera bera bicaranye ku ntebe nari yindi ntebe yicarako. Ubu ni umukomando pastor, ubu ni umukomando. Rero aba bakomando 11 reka ndabavugeko mu kwezi kumwe azanye umwe nafashe minimum hari abashaka kuzana babiri mugabo kugira suivi yorohe nashaje mfatire kuri umwe. Aba bantu
mu kwezi kumwe ubu turi mu kwa kangahe? Ejo ni kwa gatanu. Ça tombe bien. Ejo ni le premier, turatangura ejo. Ejo mu kwa gatanu tugira turondere iminsi 30 munyavyaha umwe aho bugingo bwiwe Yesu. Kwishure, mu kabare, ujya muntu musangira, muhira, ku kazi, ahantu hose. Uyu rero arazanye umuntu umwe. Uyu arazanye umuntu umwe babaye bangahe? Turonsa abantu bangahe mu kwezi kwa gatanu? Tugira dukore bira yo kuva kwa gatanu 2025 gushika mu kwa gatanu 2026. Aba bantu bazanye umuntu 11. 11 hari ivyaremwe bishasha 11 mu kwezi kwa gatanu kose. Dushaka dufate katawundi umuntu ari karakora ni 11 ngaha mwishengero. Mu kwezi kugira gatandatu bazanye abandi 11 babaye bangahe? Fata rero 11 ugwize n'amezi 12 dufite abantu bangahe kari kiraturize? Sa 32 abantu 132. Pastor nikuvuga mu mwaka uza muzoce mubatiza abantu 132 bavyawe n'abantu 11 gusa. Aho rero murabona aba bantu abungerese n'abashizemwo abadiyakoni abantu bose nta wundi nashizemwo nifatiye aba bantu 11. Cubona nawe uciyushiramwe ukuboko. Shiramo nawe ukuboko kuko mbwira n'ubundi wese akana karorero natanze. Sivyo? Kandi ni 11 Yuda yari yabanje no kuvamo. Aba rero umwaka uheze bafise 132. Nukuvuga turabatije 132. Kubera ko icyo cya kabiri cya Timoteyo 2:2 havuga ngo ivyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona byinshi uzubishikiriza abantu babizigirwa nabo bazobishikiriza abantu. Turafite generation zitatu ngaho. Paulo ivyo wanyumvanye ariko arabwira Timoteyo mu maso y'ivyabona byinshi uzubishikiriza abantu bo kwizigirwa. Aba nabo babiha abandi, abandi babiha abandi, abandi babiha abandi, abandi babiha abandi, abandi babiha abandi gushikaho umwami Yesu tuza gutora ishengero. Nukuvuga na bamwe tuvyaye 132. Ntawo kwirengagiza yuko bagi 132 barafise abagenzi babo kandi kenshi abantu bacizera Yesu bagira umuriro gusumbya batama muri bo. Mwarahezagiwe cyane murakoze cyane.